Manirakiza Kome masculin Hutu. Itangazo ry'inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi ku matora yabaye igenekerezo rya 5 ruhenshi 2025. Twebwe abungere tugize inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi nkuko twahora tubigira n'ubu twararungitse abarorerezi mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye ku igenekerezo rya 5 ruhenshi 2025. Naho batakwiye ku biro vyose vy'amatora barashitse mu ntara zose no mu makomine yose bariboneye ivyabaye ku biro vy'amatora 2400 akaba ari ibice 30% vy'ibiro vy'amatora mu gihugu cose. Kubwo abahinga mu vyerekeye amatora ivyo bico n'urugero rukwiye kugira ngo umuntu ashobore kugira ico avuze ku kuntu amatora yagenze. Dufatiye ku vyo biboneye turemeza ko muri rusangi amatora yabaye mu mutekano kandi abantu barayitavye. Vyongeye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora wagumye kurikirana uko amatora ariko aragenda bikenewe ukibutsa intumbero ijanye n'amategeko. Ariko hariho n'ibitagenze neza babonye. Muri ivyo twovuga nk'ibi: hari ibiro vy'amatora vyuguruwe imbere y'isaha itegekanijwe n'amategeko, abaserukira bitoza n'abarorerezi batarashika ngo bibonere ko amasandugu agaragara kandi bumva ingene abahagarariye amatora barahira. Hariho ibiro vy'amatora vyuguruwe ku isaha mbwa abaserukira bitoza n'abarorerezi bakabanza gutaramugwa, hanyuma binjijwe bagasanga amasandugu ari mu kuzura ku buryo butangaje. Hamwe abahagarariye amatora ntibubahirije ukudahengama kwabwirizwa kuranga bari mu mugwi wigenga w'amatora nko guhatira abandi gutora aho bo bipfuza, kubatorera ku gahato canke kubaherekeza mu bwiherero bw'amatora. Hari aho barekurira bamwe gukoresha amakarata menshi, bamwe bagatora bisubiriza abandi bagatorera abatabatumye. Hari bamwe mu baserukira bitoza no mu barorerezi batse uburenganzira bahabwa n'amategeko, urabataramugwa urabangirwa kwinjira mu biro vy'amatora. Hari rero n'abarorerezi bategekwa gushira igikumu ku vyegeranyo kandi bitarekuwe n'amategeko. Hari aho batemereye abaserukira bitoza gukurikirana ingene amajwi harugwa kandi babifitiye uburenganzira. Dufatiye kuri ivyo tuvuze mu vy'abarorerezi bacu babonye bitagenze neza, turabona ko impinga ikiri ndende mu vyo gutunganya neza amatora kandi turibaza nimba bidatosekaza ibiharuro bitangaza. Duhamagariwe rero kwikebuka tugatumbereza neza ingene dutegera intwaro rusangi ngo dushobore gutosora ingendo y'amatora haba mu vy'amategeko yagenga no mu nzego ziyatunganya. Uwo mwizero wuko twoteba tugashikira ku matora atagira akanenge n'udutume tuguma twitwararitse gushira imbere kubakira ku kuri, ku butungane, ku rukundo n'amahoro. Bigiriwe Bujumbura ku wa 10 ruheshi 2025 abungere b'Eklezia Katolika b'i Burundi, Bonaventura Nahimana umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega akaba n'umukuru w'inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi, Gervasi Bashimiye ubusa umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, Yohakimu Ntahondereye umwungere wa diocese ya Muyinga, Buraziyonze Imana umwungere wa diocese ya Ruyigi, Joriji Bizimana umwungere wa diocese ya Ngozi, Emmanuel Ntakirutimana umwungere wa diocese y'Ibubanza, Leonidas Nitereka umwungere wa diocese ya Rutana, Musenyeri Graciano Niyuhire icariho gikuru c'umwungere wa diocese ya Bururi. Dukengurukire cyane ishengero rya Katolika kubona rigize ico rishikirije kuvyerekeye amatora y'inkinamico aheruka kuba. Murabizi neza yuko abasenyeri canke abapatiri bariko baravuga bakoresha imvugo ya filozofi. Hari imvugo bashobora gukoresha ugasanga hari ikintu bagombye kuvuga mugabo ntibakidudurireko, umuntu agasigara ariyumvira ati ahaga basha bagombye kuvuga iki. Reka rero ngerageze guca ku masonga nsubiremwo ibintu bikuru bavuze. Voilà, yabanje arashima ivyakozwe neza, mugabo aravuga ati naho biruko hariho n'ibindi bintu indorerezi zacu z'ishengero rya Katolika zabonye. Ivyo navyo nibi bikurikira: guhatira abandi gutora aho batipfuza. Voilà, iki ni ikintu gikomeye cyane. Kubera iki wofata uwundi ku nguvu ukamuhatira gutora ibitamuzindukanye, ivyo atipfuza? Ivyo nivyo vyabaye.
nivyo benshi aba banyamigambwe bagiye baravuga basigura bati ibi bintu vyarabaye. Murumva yuko no muri Katolika babibonye. Iki nico yavuze kirajanye n'iki cyo gutora ku gahato. Voilà, gutora ku gahato no gutora ku nguvu, akubwira bati tora ngaha. Tatoye turakwereka. Voilà, ivyo nivyo vyabaye. Icya kabiri aravuze ati gutaramura abantu b'indorerezi hanyuma binjijwe bagasanga amasandugu yujujwe ku buryo butangaje. Aka karahambaye cyane. Murumva ko bagiraga systeme kuko bataramura isandugu ritari bwajemwo amajwi bakaza basanga rigera hagati ku buryo butangaje. Ndiko ndasubiramwe ivyo yavuze, none ntabivuze twese turi ngaha twumva. Ubwo buryo butangaje ni iki? Bisigura ubusuma. Ayo majwi yabavuye he? Icya gatatu, guherekeza abantu mu bwiherero bw'amatora. Ibi bintu vyakozwe n'ibintu bitabaho. Bubaka akazu k'itora kugira ngo umuntu agende kwiherera ntihagire n'inyoni imubona. Mu gifaransa bakita isoloir. Voilà, isoloir. Nta muntu numwe abona ico uri kuratora. Mugabo bobo baraguherekeza ngo ba. Voilà. Igitsure kikuriko bati udatoye inkona we ngaha. Urabitubwira neza. Voilà. Nukuvuga ngo uwo muntu yacaka izigufa. Voilà, kugira ngo ntasohoke ngo bace bamukwirikira bahave bamwica. Ibi bintu murumva yuko arakamaramaza. Icya kane aravuze ati gutora bisubiriza. Umuntu umwe ugasanga atoye gatanu, voilà, atoye inshuro ashaka gutora bisubiriza. Voilà, none ubusuma bugaragaraga yemwe. Icya gatandatu avuze ni gutorera abantu batabatumye. Abatipe je nababwiye nti ibiharuro vyabo sinzi ingene bipanze. No kuvuga ngo gutorera n'abatabatumye bagasanga babashiriye ko amajwi. None ibi bintu twovyita gutega yemwe? Kubu n'ubusuma bweruye hanyuma ngo barose ijana kwijana. Ikindwi, kwirukana abarorerezi b'iyindi migambwe. Voilà, kugira ngo bagire ivyo bahinyanyure ibiharuro vy'iwabo. Iki murumva yuko ari ubusuma bwigendera, kuko hari ibintu tushobora kugira abarorerezi b'indi migambwe babona. Babanza kugira ku systeme rero kukubirukana. Vaho genda. Icumunani, abarorerezi babategetse canke bategetswe gushira igikumu ku vyegeranyo kandi batabirekuriwe n'amategeko. Voilà, nukuvuga ngo baragutegeka bati ingu dushirireko igikumu ngaha. Voilà, ivyo babikora ku nguvu, ku gahato. Murumva ibi bintu ingene bimeze ga yemwe? Ubu bariko bavuga yuko batsinze ijana kwijana bakoze muri mwe n'ubu buryo. Je ndiko ngira komantere kuvyo Katolika ihejeje gushikiriza. Icicenda, kutemerera abaserukiye abitoza canke abitoje guharura kandi bari babifitiye uburenganzira. Ibi bintu vyose Eklezia Katolika ivuze muravyumvise. Mu kurangiza rero baciye bavuga bati twisunze ivyakozwe, impinga iracari ndende cane. Impinga yo gutunganya amatora meza mu Burundi iracari ndende cane. Ibi bisigura iki? Mu yandi majambo, amatora yabaye nkuko ya migambwe yabivuze ay'inkinamico, nta matora meza yabaye kuko uteranije ibi byose bavuze urumva yuko ari ubusuma bwo ku rwego rwo hejuru bwakozwe. Kanatsinda none umuntu umukuru w'igihugu yahora yirirwa arabisemerera avuga ati n'abantu
mbere mu kwiba n'abasuma ba mbere. None ubuhoho niho bari guca bakizwaga yemwe. Basha perezida aravuga ati mana yanje nabaye gisupere mu kwiba. None ko batoye muri aba baye gisupere nyene akaba aribo bari bateguye ivyo bijanye n'amatora, akaba aribo bariko barabikora. None Jesse numva igitangaje, voilà, twari gutangara cyane iyo amatora agenda neza. Twari kuvuga duti finalema abasenedefdede barihanye ubu barakijijwe. Ariko twisunze bimwe perezida yahora avuga, uno munsi muri no minsi ngahe niho bari guca bakizwa. Perezida yarushe abita amashetani, ati jewe nta kundi kuntu nobita ni shetani. None abo bantu nibo bari guhava bagatunganya amatora neza baka, ariko abarundi nabo nyene ntibahebura. Iyo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka, haraje daimoni mbi. Baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kuba igihugu. Ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire, nk'ivyakozwe n'umuntu, nk'ivyakozwe iyi ni laboratoire, ni zancabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere, mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba n'ibikoko kabisa. Ubwenge barabufise, ndavyita daimoni. None ko bafise ubumenyi Abarundi rero ntibahebura. Okay, reka tube turiyumviriza ya matangazo. La liste nominative des députés élus par province, conformément à son résultat brut, Buhumuza a comme député Nivyabandi Martin, masculin Tutsi, Ngezimana Bussesia, féminin Hutu, Niokinde Ernest, masculin Hutu, Baranyanga Joseline, féminin Tutsi, Namavyariro Ruben, masculin Hutu, Banyezako Boniface, masculin Hutu, Ndarufati Yeremi, masculin Tutsi, Nungu Kadeogracias, masculin Hutu, Kamere Ange Denise, féminin Hutu, Nibigira Ansil, féminin Tutsi, Nimubona Chavan, masculin Hutu, Gahitira Rédempteur, masculin Hutu, Ndikubrayo Pacifique, masculin Tutsi, Kwizera Fulgence, masculin Hutu, Niyonkuru Nadia, féminin Tutsi, Ninunga Pascal, féminin Tutsi. Masculin Tutsi, tiens. Alors vous allez comprendre pourquoi je reviens au genre et à l'ethnie. Ça fait partie des équilibres constitutionnels. Nous allons vérifier si ces équilibres ont été reflétés par les résultats bruts. Si les résultats bruts ne reflètent pas ces équilibres, nous passons à la cooptation. C'est pourquoi je tiens à reprendre ces éléments. C'est aussi une question de vérification au cas où on se serait trompé sur une ethnie. Le genre ne peut pas se tromper, mais sur l'ethnie, on peut se tromper. Bujumbura, Ndaruvukanye Zeno, masculin Hutu, Nitunga Alice, féminin Hutu, Suguru Olivier, masculin Tutsi, Manirakiza Kome, masculin Hutu. Ba Manirakiza Kome nibo bariko baratogwa. Za miliyoni 54 zagiye he? Nta wuzi yo zarengeye. Ubu niho bagiye kuduserukira. Ibi bintu mwebwe muvyumva gute? Wa muririmbye ati ayo majambo yumva gute? Abasuma bikomvyo ngo abari bo baduserukira. Ibi bintu irambabaza. Mu Burundi abasuma nibo basasigwa indava, ariko abantu nabo bavuga ukuri bakitwa bamenja, bakitwa banze b'igihugu. Ariko ibi bintu birakwiye guhinduka kabisa. Nibigira Ezekiel, masculin Hutu, Ingabire Adeline, féminin Tutsi, Nizigama Sylvie, féminin Hutu, Munezero Dorian, féminin Tutsi, Mbazumutima Renova, masculin Tutsi, Saidi Djouma, masculin Hutu, Naïmana Vénérante, féminin Hutu,
mutwa chrysologue masculin tutsi ntaho bakinira Salvatore masculin hutu niyo buhungiro Justin masculin hutu barampama Chantal féminin tutsi bahati Jérôme masculin hutu irahari la Félicité féminin hutu Nduwayezu Evelyne féminin tutsi Ndayihaya Julienne féminin tutsi Bikebako Gérard masculin hutu Kwizera José féminin tutsi Bizimana Dieudonné masculin hutu Nzambimana Floribert masculin tutsi. Ça c'est pour la province de Bujumbura. Et pour la province de Burunga, Chiza Ernest masculin hutu Hakizimana Renova masculin hutu Ninina Hazo Espérance féminin tutsi Nkurunziza Fabrice masculin tutsi Sengiyumva Ada féminin hutu Iradukunda Dieudonné masculin hutu Niyonsaba Célestin masculin tutsi Nibigira Révocate féminin hutu Manirakiza Donatien masculin hutu Misago Zaché masculin hutu Shimirimana Eric masculin hutu Nibesha Odette féminin tutsi Niyonsaba Donavine féminin hutu Nirambona Nestor masculin tutsi Buchumi Petroni féminin hutu Ndize Charles masculin tutsi et Nivimana Françoise féminin tutsi. Pour la province de Butanyerera, Ndawirabe Gelas Daniel masculin hutu Ndaize Emmanuel masculin hutu Kanguyo médiatrice féminin tutsi Muhigwa Jean-Marie masculin hutu Chiza Jean masculin hutu Ndwarugira Godefilde féminin tutsi Ninheretse Martin masculin hutu Abayeho Gervin masculin hutu Kitonze Sandrine féminin tutsi Nduimana Patricie féminin hutu Mbarushimana Jean-Claude masculin hutu Haramategeko Fabien masculin tutsi Hakizimana Marie Odette féminin hutu Musafiri Nestor masculin hutu Ngendakumana Sylvestre masculin tutsi Ndaruzani Leonidas masculin hutu Ndagijimana Vincent masculin hutu Dusabe Francine féminin tutsi Ouimana Béline féminin tutsi Mutawazi Alain Tribert masculin tutsi Ndouimana Venant masculin hutu Niyonsavie Dieudonné masculin tutsi Ndaishimie Jeannette féminin tutsi. Ça c'est pour la province de Butanyerera. Et pour Gitega, Manirambona Venant masculin hutu Nizgimana Devote féminin hutu Kamwenu Busa Louis masculin tutsi Niyonkuru Innocent masculin hutu Bukuru Béatrice féminin tutsi Ndize Oscar masculin hutu Karela Denis masculin hutu Kandava Hélène féminin tutsi Habonarugira Suavis féminin hutu Savzimana Herman masculin hutu Barajingwa Nicolas masculin hutu Nizigama Jacqueline féminin tutsi Nibirantije Jean-Marie masculin hutu Ndadaye Denise féminin hutu Bigirimana Montfort masculin tutsi Barutwana Joachim masculin hutu Ninganza Amélie féminin tutsi Ndagijimana Pascaline féminin tutsi Kaneza Valence masculin hutu Ndorimana Emmanuel masculin tutsi Habarugira Janine féminin tutsi. Nuko rero abantu b'Imana murahejeje kumva amatangazo yagiye kuba abahonorable. Mana yanje. Imana nibahezagire mwese, reka twibandanize kwa rugendo rwacu. Maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ubusuma ntawe bwereye kandi ngo nta usomera bakoma induru